Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Bogota, Colombia. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku mugambi w'Imana ujanye nuno musi wa nyuma. Arico gituma ngomba gusoma mu Baheburayo igice ca 12 umurongo wa 18 kugeza ku 24. Ico intumwa mutagatifu Pawulo avuga ku bijanye n'abana b'imfura b'Imana. Aravuga, ntimwegereye umusozi wokorwako, no kuvuga ngo umusozi Sinayi waka umuriro, kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'umuzitanya n'igihuhuta n'inzambi ivuga n'ijwi ry'amajambo. Abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo, kuko batabashije ivyagezwe ngo naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicishe amabuye. Kandi vyabonetse vyari biteye ubwoba, vyatumye Mose avuga ati mfise ubwoba cane ndahinda agashitsi. Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mw'ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha y'Abeli. Ese Imana yohezagira ijambo ryayo mu mitima yacu kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Icigwa cacu muri kano kanya ni ikoraniro, ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. Tugiye kuraba ibanga ry'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. Ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, rigizwe n'abizera umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, abogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo kandi barose mpwemu yera. Kandi biciye muri mpwemu yera niho twinjiriye muri uno mubiri w'ibanga w'abizera Bibiliya yita ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uwo mubiri w'ibanga w'abizera kandi ugizwe n'abana b'imfura banditswe mw'ijuru mu gitabo c'umwagazi w'intama, witwa kandi ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo. Ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru nk'uko twabibonye ni ishengero ry'abatoranijwe n'Imana, ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Areba amazina yabo yanditswe mw'ijuru uhereye ku visi itarashirwaho ifatiro mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi abo muri abo Yesu Kristo niwe mutwe,
niwe mfura, niwe nkomoko y'ibyaremwe n'Imana, kandi niwe mwene wacu mukuru, kandi muri we niho twari turi twese, twebwe twese, nk'uko igihe Melikisedeki yiyereka Aburahamu, Aburahamu agaha icicumi Melikisedeki nawe akamuha umutsima na vino. Ibyanditswe biravuga, mutagatifu Pawulo yavuze yuko Lewi ngaho nawe nyene yari kwaha icicumi Melikisedeki. Rero iyo tubonye umwana w'imfura w'Imana ariwe nkomoko y'ibyaremwe n'Imana, Yesu Kristo, muri we niho twese twari turi. Kandi igihe we yarema isanzure ryose iyo riva rikagera, muri we niho twari turi. Nk'uko Lewi nawe yarari muri Aburahamu, mu gihe Aburahamu atari bwanaronka umwana biciye muri Sara, ntiyari bwavyare Isaka, kandi nta nubwo yari bwaronke na Ishimayeli. Mwetegereze namwe, Lewi aho yari kwaha icicumi Imana. Mwumve ingene Lewi yari yamaze gutegekanywa n'Imana, kandi aho ni mu ihanga ry'abasuku, abashumba. Ihanga ry'abasuku ry'abashumba rishushanywa n'ihanga ry'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubwoko bw'Eburayo bushushanywa mu ikoraniro ry'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Muri abo harimwo Abaheburayo benshi banditswemwo. Rero mwumvirize namwe ingene uhereye kuva isi itarashigwaho ifatiro, ndetse uhereye n'imbere y'uko Imana igira umubiri wayo wa teofaniya, imbere y'uko Imana yiremera umubiri wayo wa teofaniya, Imana yari yiyumviriye kurema uwo mubiri wa teofaniya imbere y'igihe. Kandi iyo mvuze ngo imbere y'igihe, ni ukuvuga ni mu bihe bidashira, imbere y'uko hatangura igihe, Imana yari yiyumviriye kwiremera umubiri wa teofaniya, uwo Imana yari kuzobamwo, nuko igaheza ikaremeramwo ibindi byose. Mu mubiri wa teofaniya Imana yari guhashira ivyaremwe byose. Ndakuvuga yuko ivyaremwe byose by'Imana byari bipfunyapfunyirijwe, byari birunze muri uwo mubiri wa teofaniya. Kandi mwitegereze ingene tubwirwa n'ivyanditswe muri Yohana Mutagatifu igice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya. Ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose ibyaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Rero murabona ko jambo yahoranye n'Imana, kandi ubwa mbere na mbere akaba yari kumwe n'Imana, yari Imana, yari ya Mana nyene mu mubiri wayo wa teofaniya. Iyo havuzwe kuri jambo w'Imana, haba hariko havuga ku mubiri wa teofaniya w'Imana, haba hariko havuga ku ijambo ryarivuga. Kandi haravuga ngo muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu.
nasomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kane ubu naho umurongo w'icenda n'uw'icumi haravuga ngo umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Reka rero turabe ingene wari kuraza. Haravuga ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ni ukuvuga ngo mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko bamwakiriye bose, abizeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Si abashumba, ahubwo ni abana b'Imana, nibo batabyawe n'amaraso canke no kwipfuza k'umubiri canke no kwipfuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Kandi aho ntibiciye mu kwizera Kristo mukiza wacu no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo hamwe no kuronka mu mpwemu yera. Nuko uko niko rero tuvyagwa n'Imana. Uko niko imibiri yacu ya teofaniya ivuka. Imibiri yacu ya teofaniya uko niko iboneka, nuko tukaronka imwe mu ya teofaniya, umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, nk'uko Imana nayo nyene yiremeye umubiri wa teofaniya ko mu buringanire bwa gatandatu, kandi yabaye imwe umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu ni umubiri usa n'umubiri wacu, ariko ko mu bundi buringanire mu buringanire bwa gatandatu. Kandi Imana iri mu mubiri wa teofaniya yaremye ibintu byose. Nico gituma havuga ngo byose byaremwe nawe, ibintu byose byashizweho nawe. Haravuga ngo byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. No kuvuga biciye mu kugaragara kw'Imana mu muri wayo wa teofaniya niho haremewe ibintu byose. Biciye muri uwo muri wa teofaniya Imana yaravuze hagaragara ibintu byose. Kandi mwitegereze namwe, ibyaremwe byose byarakozwe, byararemwe, byaremwe n'umuntu. Umuntu wo mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu, aho Imana yari iri, aho Imana yari ibaye mu mwuzuro wose. Uwo muntu wo mu buringanire bwa gatandatu si uwundi ni umubiri wa teofaniya w'Imana, aho Imana yari ibaye mu mwuzuro wose. Nico gituma yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Uwo mubiri wahoranye n'Imana kandi yari Imana, niyo yari iri imbere muri uwo mubiri. Kubw'ivyo rero ahantu hose waja, aho jambo yaja, aho iryo rivuga ryaja, no kuvuga umubiri wa teofaniya w'Imana, aho Imana niho yagendera mwo mubiri nyene wa teofaniya. Kandi mwo mubiri wa teofaniya Imana yaravuze hagaragara ivyaremwe byose, iri mwo mubiri wayo wa teofaniya. Habana yatubwira muri Yohana ati kandi uwo jambo yihaye umubiri aba hagati muri twebwe. Kandi igihe yambara umubiri mwabona buringanire, ivyo Imana yari yaravyiyumviriye imbere yo kurema, imbere y'uko igihe gitangura. No kuvuga yuko cari iciyumviro gihoraho c'Imana, Imana kwiremera umubiri, Imana kugira umubiri w'inyama, nuko ikaba ngaha ku isi hagati mu bwoko bw'Abaheburayo igihe gito mu mubiri w'inyama, kugira ngo ikore umugambi w'ubucunguzi. Kandi igihe jambo yigira umubiri akaba hagati muri twebwe mu biremwa abantu, yabaye mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi izina ryiwe ryari Yesu. Murabe uwo ari we, umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo ni jambo yambaye umubiri. N'Imana nyene ububasha bwose muri wayo wa teofaniya ibaye imbere mu mubiri w'inyama. Ibanga ryo kubaha Imana rirakomeye cyane. Imana yagaragariye mu mubiri, tubibwirwa na Pawulo muri Timoteyo wa mbere igice cya 3:16. Kandi Yohana nawe arashinga intahe akemeza yuko ijambo yambaye mubiri
ko atari uwundi uretse Dios con nosotros. imana iri kumwe Que natwe. está profetizado en Isaías Ivyo capítulo 7 byapfugijwe muri verso Yesaya 14, igice donde c'indwi dice, umurongo wa 14 havuga ngo he aquí, umve el mismo Señor os dará umwami señal. ubwiwe azobehera He ikimenyamenye aquí que la Virgen ikimenyetso. concebirá, umva inkumi izosama inda dará a luz ivyare umwana w'umuhungu y se llamará su kandi nombre azokwitwa Emmanuel, que Emanueli, traducido ariryo es risobanurwa ngo Dios imana con nosotros. iri kumwe natwe. Fue Dios con nosotros, Yari imana hamwe natwe habitando en aquel velo de carne ibaye muri llamado urya mubiri w'inyama Jesús. witwa Yesu, Y así, kandi como en el cuerpo teofánico de nk'uko mu mubiri wa Jesús teofaniya wa Yesu estábamos nosotros, ariho y natwe están twari nuestros turi, cuerpos teofánicos, kandi hakaba y hari ahí n'imibiri yacu ya nuestros teofaniya, cuerpos kandi aho niho teofánicos havuye imibiri yacu ya teofaniya en el cuerpo físico de mu Jesús. mubiri ufatika wa Yesu. Ustedes Mwitegereze, estaban nuestros cuerpos físicos también. niho hari imibiri yacu ifatika nayo. Nuestro cuerpo eterno, vean Imibiri ustedes, yacu ihoraho, mwitegereze, viene de Cristo. iva kuri Kristo, ikomoka kuri Kristo. Rero Miren ustedes aquí, San Pablo murabe namwe ngaha Pawulo nos dice en Hebreos capítulo aratubwira mu 1, Baheburayo igice verso ca mbere murongo 1 al 3, dice, wa Dios, mbere kugeza ku wa gatatu habiendo baravuga ngo hablado muchas kera veces imana y de yabaririye muchas maneras basokuruza en mu otro kanwa tiempo los k'abavugishwa padres nayo por los mu bihe profetas, byinshi no mu buryo en bwinshi. estos posteriores Muri iyi días minsi nos ha y'iherezo hablado por yabaririye el Hijo, twebwe mu a kanwa quien k'umwana constituyó wayo, uwo yashiriyeho heredero de todo, kuba samuragwa y wa por byose, quien asimismo niwe hizo el yahaye universo. kurema Por medio de isi. quien hizo el universo, Ntibiciye muri por nde medio yanweye del mu Hijo. isi, ntibiciye mu mwana Por wayo, medio biciye de ese cuerpo teofánico de muri la uno mubiri wa sectificación. teofaniya wo mu buringanire bwa Dios creó todo gatandatu. el universo. Imana yaremye Después, isanzure ryose, hanyuma en medio del pueblo hebreo, se ubwoko creó un bw'Aheburayo cuerpo de carne, ica yiremera umubiri y w'inyama, estando kandi Dios, Imana con su cuerpo teofánico iri dentro umubiri de wayo ese wa cuerpo de teofaniya carne, iri imbere mu Dios mubiri w'inyama, habló Imana por medio yaravuze de su cuerpo biciye mu mubiri teofánico wayo wa a través teofaniya, del cuerpo biciye de mu carne. mubiri w'inyama. Vamos a ver si lo entendían. Reka ndabe namba mwabitahuye. Dios habló Imana por medio de su yaravuze cuerpo teofánico a biciye mu mubiri través wayo wa teofaniya, de su cuerpo de ivugira mu mubiri wayo w'inyama. Hay personas que dicen, Hari abantu bavuga ngo es que yo hablé y no pensé. ati nuko navuze ntiyumviriye. Habló Wewe sin pasar wavuze por el Espíritu udaciye muri mpwemu lo que fue hablar. ivyo wavuze. Pero eso Ivyo no está wavuze correcto. ntibyaciye muri mpwemu, kandi ivyo Dios si cuando vyiza. Imana nayo iyo Habla ivuze desde la séptima dimensión. ivugira mu buringanire bw'indwi, igaca ibicisha mu buringanire bwa gatandatu muri wayo wa teofaniya, hanyuma igaca ibizana ngaha mwabona buringanire. Y para hacer contacto con Kandi Dios kugira en ngo la sexta dimensión, umuntu Dios ahure siempre n'Imana tiene mu un buringanire bwa espíritu gatandatu, de Imana buri gihe irafise impwemu ya de profeta, teofaniya porque Dios iyo es el muvugishwa, Dios kuko de los Imana espíritus ni de los Imana profetas. igera impwemu z'abavugishwa nayo, y él siempre ha enviado un kandi espíritu iyo de buri gihe profeta yamiruga de la impwemu dispensación y'umuvugishwa uva mu gaja mu kindi uva no mu kiringo uja mu de la sexta kindi, dimensión. impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, kandi yamye imurunga ikimugaragarije mu mubiri w'umuntu. Nuko biciye muri uwo muvugishwa Podemos ver turashobora que kubona Dios siempre ha estado yuko Imana buri gihe yamye igaragarira ku isi de un biciye profeta aquí en mu la tierra, muvugishwa porque la ngaha ku isi, palabra kuko ijambo viene a los riza profetas. ku bavugishwa, ni la ukuvuga palabra, el verbo. ijambo ryarivuga riza ku bavugishwa. Marayika w'isezerano aza ku bavugishwa Y nawe, coloca en la boca de sus nuko profetas. agashira mu kanwa k'abavugishwa ijambo ryiwe, Y ellos hablan esa nabo palabra de bavuga Dios. iryo jambo Pues ry'Imana. esos espíritus de los profetas Nuko rero son izo mpwemu z'abavugishwa parte y ni proceden igice kandi zikomoka ziva kuri mpwemu de Dios. w'Imana. Ese cuerpo teofánico. Ni ukuvuga ngo Porque kuwo mubiri wa teofaniya, el kuko cuerpo teofánico de umubiri wa Dios teofaniya w'Imana llamado witwa ángel de Jehová marayika w'uhoraho o canke Espíritu Santo. mpwemu yera. Recuerden que el Mwibuke ko vestido de lino wa mugabo yambaye impuzu zera mu gitabo cyo muri Ezekiyeli igice c'icenda es el Espíritu Santo. ni mpwemu Y es un yera, varón. kandi n'umugabo. Así es que Nuko rero turashobora kubona yuko iyo tuvuze kuri mpwemu yera del ángel tuba turiko del turavuga pacto, kuri del marayika ángel de w'isezerano, Jehová, marayika w'uhoraho, de Dios de Abraham, de Isaac, ku de Mana Jacob, y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, manifestado en su cuerpo igaragara mu mubiri wayo wa teofaniya. Ese es el Espíritu Santo. Uwo niwe mpwemu Por yera. eso es que Ico vean gituma ustedes, mwitegereze namwe. Nos dice la Escritura Turabwirwa n'icanditswe que Dios habló yuko Imana a los yavuze padres por medio de los profetas. yavugije abasokuruza biciye mu bavugishwa.
haravuga ngo muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yahaye kuba samuragwa wa byose kandi ni nawe nyene yaremesheje isi. Reka turabe ikintu hano muri Zekariya ico tubwirwa kuri ivyo nyene ngaho, kandi aho mu by'ukuri niho Pawulo yasomye iki cyanditswe aca azana umuco mwinshi ku bijanye n'ivyo. Mu gice c'indwi umurongo wa 11 na 12 muri Zekariya, igice c'indwi umurongo wa 11 na 12 haravuga ngo avuga ko bwoko bw'Abaraya, haravuga ngo ariko bankakumva bantera ibitugu biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe ayavugira mu bavugishwa nawe bakera. Nico catumye uburake buhambaye buva kuhoraho nyene ingabo. Rero murabe namwe ingene Imana yaganiriza ubwoko bw'Abaraya biciye mu bavugishwa irungitse iki, havuga ngo mbere bakomantaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe. Murabona yuko Imana iri mu buringanire bw'indwi yarungika ijambo ryayo muri mpwemu wayo, muri wayo wa Teofaniya, nuko ikaricisha mu bavugishwa nayo, nuko rikava mu bavugishwa rikaza mu ihanga ry'Imana, kuko Imana ni Imana igera impwemu z'abavugishwa. Kandi mwitegereze namwe igice ca 20 murongo wa 27 mu Migani, murabe ico tubwirwa, haratubwira ngo hatubwira ikintu gikomeye cyane tudakwiye kuyirengagiza. Haravuga ngo impwemu yo mu muntu ni itara ry'uhoraho risesangura hose mu bwigobeko bw'umutima. Rero murabe itara ry'uhoraho ni iki? Ni impwemu yo mu muntu, kandi impwemu z'abavugishwa ni amatara y'uhoraho. Abamarayika n'intumwa ni, mwitegereze namwe, mu bihendwe by'ishengero amatara ndwi y'igiterekwa kw'amatara. Amatara ndwi yakijwe ni abamarayika n'intumwa bo mu bihendwe by'ishengero. Kandi mwumvirize namwe ingene mu ntambako zitandukanye z'ishengero y'umwami Yesu Kristo habaye igihe c'ishengero itara ryakije, ni ukuvuga itara ririmwo amavuta, itara ririmwo amavuta ya mpwemu yera muri ryo, kandi hamwe n'urutambi ruri mwayo mavuta, kandi urwo rutambi ruri mwayo mavuta ni marayika ntumwa w'umwami wa buri gihe. Kandi murabe ingene mpwemu yera yarari muri buri gihe. Mpwemu yera ashushanywa ngaho n'amavuta ariyo, mwitegereze namwe, niyo nigo gwaka, niyo yaka mu kuba iryo tara ryakijwe, kandi yaka hariya muri buri gihe hariya aheraho mu ngoro y'umujyi w'impwemu ya Yesu Kristo. Rero twumvise yuko itara ry'uhoraho ari impwemu y'umuntu, ni itara, ni igitereko kw'amatara, itara, kandi igitereko kw'amatara kiriko amatara ndwi hariya ahera. Ariko reka turabe hano ivyeshuri hano igice ca 11 umurongo wa 3 kabandanya, haravuga ngo kandi abanshengere ntahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Ibitereko kw'amatara bibiri, aho tuhafise ibitereko kw'amatara bibiri, ari n'amatara abiri ariyo
ari ubukozi bwa Mose na Eliya. Mpemu y'ubukozi bwa Mose hamwe n'iya Eliya, mwitegereze namwe ingene zizoba zimeze nk'amatara abiri yakije ku munsi wa nyuma ariko aramurika, amurikira abatorejwe n'Imana bose. Ikoraniro, ishengero ry'abana b'imfura b'Imana banditswe mw'ijuru. Ayo matara abiri azomurikira abatoranijwe bo mu banyamahanga ahera ha cane, kandi azonamurikira n'abatoranijwe bo mu bwoko bw'Abaheburayo ari bari 144. Amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashirwaho ifatiro. Rero murabona ko ubwo bukozi bwa Mose na Eliya ni imyelayo ibiri. Hariyo yari hariya mu kibanza cahera ha cane abashizweyo n'umwami Salomo, abakerubi babiri ba Elayo b'igiti c'umwelayo, ndetse kandi n'abakerubi babiri b'izahabu bari ku mutemero wo guhongerako, kandi bari bakozwe mu kintu kimwe c'izahabu. Mw'ijuru naho abo bakerubi mw'ijuru bashushanya Gaburiyeli na Mikaheli. Rero murabe ingene igishushanyo cose c'ibiri mw'ijuru, murabe ingene kizoba kiri kw'isi mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mw'ishengero ry'abana b'imfura b'Imana banditswe mw'ijuru. Rero nico gituma dushobora kubona ko igitereko kw'amatara kigaragara mu ngoro yubatswe na Salomo hamwe no mu yo Mose yubatse, gishushanya ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa. Kandi mw'ijuru mwitegereze naho nyene kiragaragara. Haravuga mu vyeshuro Yohana igice ca 4 murongo wa 4 no wa 5, haravuga ngo iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko. Izi ni intumwa 12 hamwe n'abahungu ba Yakobo 12. Kandi Yohana itegereze ntiyari bwapfe, ariko abona yicaye ngaho, kuko aho mw'ijuru hari igishushanyo c'abo bahungu 12 ba Yakobo hamwe n'intumwa 12. Hanyuma haravuga ngo bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo vy'izahabu, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro. Kandi mu ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. No mu vyeshuro Yohana igice ca 1 umurongo wa 4 haravuga ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe bo mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Rero murabona ko aho hari impwemu ndwi z'Imana, impwemu ndwi ziri imbere y'intebe y'umwami. Aha naho mu vyeshuro igice ca 5 umurongo wa 6 haravuga ngo mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo 4 no hagati ya babakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Rero turashobora kubona yuko inyonga ndwi ari impwemu ndwi z'Imana zarongetswe mw'isi yose. Umuvugishwa Zakariya nawe nyene yaratubwiye kuri zino nyonga ndwi mu gice ca 3 no mu gice ca 4 c'ubuvugishwa bwiwe. Haravuga mu gice ca 3 umurongo w'9 haravuga ngo eheraba ibuye nshize imbere ya Yosuwa, kuri iryo buye rimwe hariko amaso ndwi, ehe nzorica ko amagagwe niko harahonye n'ingabagize, kandi kugabitenya kw'ico gihugu nzogukuraho umunsi umwe. No ku murongo no mu gice ca 4 murongo katurabe hano
murongo wa 10 haravuga ngo mbega hari uwogaye ibikira umugero ku munsi w'intangamarara bazonezerwa. Umunsi w'intangamarara ku biremwa abantu ni igihe aho buri muntu wese abayeho ngaha ku isi. Abantu bamwe bariyumvira yuko kugira akazi cyangwa kugira amahera menshi cyangwa kuba umuntu akomeye cyane kwica ari ikintu gikomeye. Utwo n'utuntu duto duto ku kiremwa muntu. Igikomeye cyane no kurongera ubwami bw'Imana hamwe no kugororoka kwayo, hamwe no kuzigamisha kazoza kawe, kuzigamisha ubuzima bwacu buhoraho muri Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Kristo azovuga ngo mwaragororotse muri bike, no kuvuga ngo muri bito bito mwaragororotse, ati nzogushira muri byinshi. Murabona ibyinshi biza hanyuma igihe tuzoronka umubiri uhoraho, aho no tuzoba tugiye muri byinshi. Kubera ko twogira ibintu byinshi mwana mubiri upfa, twoca tubihomba tukabitakaza. Nico gituma Imana itemereye kiremwa muntu kujya ku giti cy'ubugingo hariya mu itongo rya Edeni kimaze kugwa, cyari kubaho ibihe bidashira kibayeho mu buryo bw'icaha bwo gucumura. Umuntu akaba yuzuye ibibazo, indwara n'ibyaha, kandi uko siko Imana ishaka ko ikiremwa muntu kibamwo ibihe bidashira, uko siko ishaka ko kibaho. Ubuzima nk'ubwo nubwo akanya gato, ni bugufi, kandi Imana yagiye irabugabanya cyangwa ikiremwa muntu nyene ubwacu kitanabizi, ariko Imana yagiye iragabanya igihe, kuko ntabwo bibereye yuko umuntu abaho igihe kinini muri ubu buryo, muri ubu buzima nyene bwo kugwa. Kandi abizeye Yesu Kristo nk'umukiza wabo bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu wiwe, bararose umubiri wa teofaniya uhoraho. Vuba bazogira umubiri uhoraho, umubiri ufadika, udapfa kandi utabora, uhawe ubwiza. Vuba bazowugira, kuko ku munsi wa nyuma Yesu Kristo yaravuze ngo nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Kandi umunsi w'iherezo ni kimpumbi cindwe. Kandi twongeye ku kirangamisi imyaka gucegwe kiriko, twaramaze gushika hehe mu kimpumbi cindwe, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Kandi y'Imana tubwiye ku munsi umwe kuberemwa abantu ni ikimpumbi. Rero turashobora kubona yuko imisi ya nyuma yatanguye mu gihe cya Yesu Kristo, igihe yarafise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka mu muri ufadika. Hatanguye imisi ya nyuma kuko hatanguye ikimpumbi cya gatanu muri ico gihe. Kandi ubukozi bwa Yesu Kristo bwabayeho mu kinjana ca mbere c'ikimpumbi cya gatanu. Hanyuma turabona ko iki gihe cyose cyaheze uhereye kuva kuri Yesu Kristo kugeza ubu camye ari intambako canke ibihengo by'ishengero ry'abanyamahanga. Ubu rero twisanze ku munsi wa nyuma mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka gucegwa kiriko, aho hariko haraba ugusobekerano, kubisikanya kw'ibiringo. Hariko harabisikanye ikiringo c'ubwami kibisikanye n'ikiringo c'ubuntu. Ibiringo vy'Imana birasobekerana. Wewe namba ntuzoshobora kubona ikiringo hanze y'uko gusobekerana. Nico gituma integuro y'Imana uva mu kiringo uja mu kindi, turashobora kubandanya uhereye mu ntango kugeza ku iherezo, kuko birahura, ibiringo birafatanye nk'uko bihe nabyo bihuye, nk'uko n'iminsi nayo nyene igenda ihuye umwe n'uwundi. Nk'ubu ndababwiye nti uyu munsi ni kwa kane, mwese mwambwira muti urihenze. Uyu munsi ni kwa kangahe? Kwa kabiri. Kubera iki? Kuko umunsi uhura n'uwa mbere n'uwuhe n'uwa kabiri. Murabona wewe ubonye uwa munsi nababwiye udahuye n'uwa mbere, ucuvuga uti sibyo. Kandi uko niko biri no ku biringo. Umuntu yokubwira uti turi mu kiringo c'intwara y'umuntu, wewe wavuga uti oya, ati ico kiringo caraheze. Kandi ico kiringo cari gihuye n'ikiringo c'umutima nama, ku iherezo naho
ku iherezo ryaco cahuye n'ikiringo c'isezerano, ariko ntabwo gihura neza neza n'ikiringo c'ubwami. Ni connection canke ugufatana, uguhura ko mu kindi gihe muri urwo ruhererekane, urwo rukurikirane rw'ibiringo, ni ikintu cari gisobekeranye, gifatanye hariya, gisobekeranye n'ibindi bintu bibiri, kimwe ubwa mbere, ikindi hanyuma. Ico kiringo naco kica kiba hagati na hagati rero, ariko buri gihe mwitegereze, hariho ikiringo gitangura kandi haba hari ikiringo kirangira, kandi aho iyo hageze ico gihe Imana iraza nuko ikabisobekerana, ikavyunga. Imaze kuvyunga rero, aho ibimaze kuronka umuzingi uhese wugaye, umuzingi ukwiye. Kandi umuntu aronka umuzingi iyo umuntu atarose aho ahagararira. Mu yandi majambo, umuntu yinjira mu bihe bidashira, hamwe no guhuzwa kwa nyuma. Uguhuzwa kw'ikiringo c'ubwami niho hanyuma haca haza ibihe bidashira. Ni kuvuga ngo guhereza ikiringo c'ubwami haca hatangura, haca hinjira mu bihe bidashira. Rero murabona yuko kugira ngo umuntu yinjire mu bihe bidashira, ategerezwa kuba ari mu kiringo c'ubwami, arico gihura n'ibihe bidashira. Nico gituma hazoba umugwi w'ibiremwa nk'abantu, amamiliyoni y'ibiremwa nk'abantu bazogira ishusho na kamere by'umwami Yesu Kristo, bafise ubugingo budashira, bafise imibiri ihoraho, bafise n'impwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho, kandi bazomera kimwe na Adamu wa kabiri, Yesu Kristo, kandi tuzoganzanya na Kristo kuko we yatwogeje amaraso yiwe, kandi yaduhinduriye Imana yacu, abami n'abaherezi. Ubugingo bwacu bwavuye ku Mana, bwavuye mu buringanire bwa gatandatu, kandi nk'uko Yesu yavuga ati navuye ku Mana kandi nsubira ku Mana. Uko niko biri kuri buri muhungu n'umukobwa w'Imana. Buri muhungu w'imfura yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugabo c'umwagazi w'intama. Umwe wese mu bana b'imfura b'Imana yaje ngaha ku isi biciye mu kiremwa caguye. Nico gituma twarose imibiri ipfa hamwe n'impwemu zo ku isi. Nico gituma hakenewe ukuvuka bwa kabiri, ariko turonka mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka impwemu yera. Uko niko rero turonka impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu. Uno mubiri wa teofaniya, kugira ngo hanyuma ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri ufatika uhoraho wa Kristo yasezeranye umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Kandi uko ndukuragwa umwuzuro kw'abahungu n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana, abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero turashobora kubona abana b'imfura b'Imana baribo, kandi turashobora kubona yuko ishengero ry'abana b'imfura b'Imana, turashobora kubona ko ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo abogejwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Turashobora kubona impamvu uva mu gihugu mu kindi Kristo yamye arungika intumwa, aho yashize impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi biciye muri ubwo bukozi Yesu Kristo yamye agaragariye ku isi aganiriza ikiremwa muntu, ahamagara yegeranya abo yatoranije uva mu gihugu mu kindi, ahamagara yegeranya abana biwe b'imfura, abashira mu ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Iryo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ishengero ry'abana b'imfura b'Imana. Rero turashobora kubona ko uwari wo mugwi ukomeye cyane
ku mubumbe w'isi. Ikoraniro canke ishengero ry'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero mwumvirize namwe ingene izina ry'umwe wese muri mwebwe hamwe n'iryanje ryanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye ku visi itarashirwaho imfatiro, kuko Imana abambere yiyumviriye nabo bana b'imfura. Cyo gituma turi abana b'imfura kuko turi abantu bambere Imana yiyumviriye kugira ngo ibazane bagaragaze. Kandi ko bw'iyo mpamvu uhereye ku visi itararemwa twahoze turi nk'iciyumviro nk'akaremangingo kari mu bwenge bw'Imana, kandi aho niho twaturutse twebwe. Kandi nico gituma twagize uburenganzira kuronka umubiri wa teofaniya, kandi nico gituma hakenewe ukuvuka bwa kabiri. Kandi kugira ngo hashobore kuba ukuvuka bwa kabiri vyakenewe ko Yesu Kristo aza mu mubiri w'umuntu, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, Elohim, Melkisedeki, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yarokora ubwoko bw'Aburayo ikabakura muri Egiputa. Vyakenewe ko iza mu mubiri w'umuntu, kandi yaraje mu mubiri w'umuntu yitwa Yesu, kugira ngo umubiri wayo w'inyama upfe ku musaraba w'i Kaluvariyo, yishire kw'ivyaha vyacu, kugira ngo natwe tuzoshobore kubaho ibihe bidashira, kugira ngo tugarugwe mu bugingo budashira. Kandi turashobora kuronka umubiri uhora wo mu burengere bwa gatandatu, ari wo mubiri wa teofaniya canke mpwemu ya teofaniya. Iyo havuzwe ku mpwemu, ntabwo haba ariko haravugwa ku mwotsi canke ikintu nk'ico, ahubwo haba ariko haravuga ku mubiri wo mu bundi buringanire, umubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire. Kandi buri mwana w'imfura wese w'Imana yanditswe mu ijuru uhereye ku visi itarashirwaho imfatiro arafise uburenganzira ku mubiri wa teofaniya. Kandi nico gituma Yesu Kristo yapfuye ku musaraba w'i Kaluvariyo, arazuka aduga mu ijuru. Ku munsi wa Pentekoti naho mpwemu yera yaraje ku bantu 120. Guhereye ubwo kabandanya rero yamyaza, kandi yamya akora ukuvuka bwa kabiri. Mpwemu yera aje yamya akora, yamya arema umubiri wa teofaniya wa buri muhungu n'umukobwa w'Imana. No kuvuga ko umubiri wa teofaniya wa Kristo niho haturutse umubiri wa teofaniya wa buri umwe wese muri twebwe. Kandi uko niko rero mwitegereze namwe, uko niko imibiri yacu ya teofaniya ivuka, natwe tugaheza tugashirwa kw'ikimenyetso c'ino mpwemu ya teofaniya iva kuri Kristo. Kandi nico gituma turi abakomoka ku Mana biciye muri Adamu wa kabiri, kuko biciye muri Adamu wa kabiri, mwitegereze, turonka ukuvuka bwa kabiri, kandi turaronka n'umubiri wa teofaniya. Uyu mubiri wa teofaniya uva kuri Kristo, ku mubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo. Nico gituma aba ari umwana w'Imana. Hanyuma ku munsi wa nyuma, mu gihe ca nyuma ikituriko turabamwo, abapfuye bizera Kristo bazozuka, bazuke bari mu mibiri ihoraho. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa, nuko tuzoronka umubiri uhoraho. Kandi muri uno mubiri uhoraho uwo tuzoronka, tuzoba tuwurimwo nk'ubugingo bw'Imana canke ubugingo bw'Imana, tubaye mu mubiri wa teofaniya ibihe bidashira. No kuvuga yuko tuzoronka umubiri wa teofaniya uhoraho hamwe n'umubiri ufatika uhoraho ibihe bidashira. Ubu mwitegereze, turashobora kubona ko ikiremwa muntu ari umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito, impwemu yo ku isi iyo umuntu avutse,
hamwe n'ubugingo viviente buzima en algo mortal corruptible y mu temporal. kintu gipfa kibora kandi kimara igihe gito. Pero para los primogénitos de Ariko Dios ku escritos bana en el b'imfura cielo, b'Imana banditswe mu ijuru en el libro de la vida del Cordero desde mu gitabo antes de la cy'ubugabo c'umwagazi fundación del w'intama mundo, uhereye ku visi itararemwa, Dios tiene Imana irafise un nuevo cuerpo umubiri musha teofánico, wa teofaniya, o sea, un nuevo no espíritu. kuvuga impwemu nshasha, umubiri musha wo mu burengero bwa gatandatu ariyo mpwemu ya teofaniya, Y un nuevo cuerpo físico y eterno, y hamwe glorificado, n'umubiri es el cuerpo que hemos de ufatika recibir uhoraho kandi muy uhawe pronto, ubwiza ari wo en el mubiri día postrero que es tuzoronka el vuba séptimo cyane ku milenio, munsi wa en nyuma el arico cual gihumbi ya c'indwi estamos, arico y añadimos a twamaze 30 gushikamwo años mu gihe los twokongera años ku de kirangamisi imyaka gucegwa ikiriko. Y en la actualidad, Kandi ¿qué ubu está haciendo Dios? mbega Pues niko está Imana llamando iriko irakora, iriko irahamagara a sus yegeranya últimos escogidos, abatoranijwe sus bayo últimos ba nyuma, primogénitos, abana bayo b'imfura ba escritos nyuma en el cielo, y banditswe donde mu los está ijuru, juntando kandi iriko ibegeraniriza en la hehe congregación mu ikoraniro de los mu ishengero primogénitos ry'abana de Dios, b'imfura inscritos en b'Imana el cielo. banditswe mu ¿Y cuál ijuru. es la congregación de None los primogénitos de Dios? ishengero Es la ry'abana b'imfura iglesia b'Imana ni del Señor irihe? Jesucristo. Ni ishengero ry'umwami Yesu Ahí es Kristo. donde él llama Aho y niho junta ihamagara a sus ikegeraniriza escogidos, abatoranijwe, abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. la bendición de la primogenitura Umugisha w'abana b'imfura canke umugisha w'ubusamuragwa niwo mugisha ukomeye cyane uhari. Kandi miren ustedes, mwitegereze namwe en medio del pueblo hebreo mu bwoko bw'Abaheburayo encontramos que turabona ko estando ellos en Egipto, bari hariya muri Egiputa, Dios dijo Imana yaravuze que venía la muerte para todos ko los primogénitos hazoza en urupfu Egipto, ku bana b'imfura bose bo muri Egiputa. Kandi kubera ko ubwoko bw'Abaheburayo bwari buri muri Egiputa, abana b'imfura bo mu bwoko bw'Abaheburayo bari gupfa. Ariko kubera ko batapfuye ngo bapfane n'abana b'imfura bo muri Egiputa, le dijo a Moisés Imana yabwiye que Mose cada uno tomara yuko un umwe wese yofata cordero umwagazi w'intama de unos 2 años, w'imyaka ibiri, nuko lo sacrificara, akawutangaho ese es el ikimazi. cordero de la Pascua o Pascual, Ubu ni wo mwagazi w'intama wa Pasika, y lo nuko asaran, eso tenía que bakawotsa. hacerse entre las dos Ivyo tardes, bategerezwa kubikora hagati y'imigoroba ibiri. cuando comenzara ya Nuko el día igihe de la Pascua, hatangura umunsi wa el Pasika, pueblo abantu ya no podía hacer nada nta kindi kintu más, bari gushobora gukora, sino que ya tenía que tener aplicada la ahubwo sangre de ese bategerezwa cordero kuba basize en el ayo timbre maraso de la y'umwagazi puerta, w'intama ku bishimaryango by'inzugi entrada, zabo, y tenía que inzugi tener ya ese z'ugwinjiriro. cordero asado Kandi uwo mwagazi w'intama dentro bategerezwa kuba y bufise estar wokeje comiéndose imbere, ya ese cordero. bariko bararya uwo Y no mwagazi podían dejar w'intama. Kandi nta na kimwe bashobora kubika ngo gishike mu gatondo. Lo tenían que quemar. Icyo batashobora Antes kurya bategerezwa kugiturira imbere y'uko buca. Ahora, Rero vean ustedes lo único que mwitegereze salvó al namwe, pueblo hebreo kimwe gusa de la muerte de cakijije sus ubwoko bw'Abaheburayo kibarinda urupfu rw'abana b'imfura ni urupfu rw'umwagazi w'intama umwe wese yari afise mu rugo iwe, y su sangre aplicada hamwe n'amaraso yawo asizwe ku bishimaryango vy'inzugi zabo. Urupfu ntirwashobora kwinjira Y ahora para los ngaho. primogénitos Rero de Dios ku bana escritos en el b'imfura cielo, b'Imana nabo del banditswe mu Cordero, ijuru mu gitabo c'umwagazi w'intama, Imana proveyó un cordero, yararose umwagazi w'intama, el cordero de Dios umwagazi Jesucristo, w'intama w'Imana Yesu Kristo. y su sangre Kandi amaraso yiwe aplicada en el dintel de asizwe la puerta de ku nuestra alma, de bishimaryango, nuestro corazón. ku nzugi z'ubugingo bwacu z'imitima yacu, natwe tukaba turiko turarya umubiri wiwe. Nuko Dentro imbere de la casa mu donde nzu está ese cordero, que es la ahari uwo congregación mwagazi w'intama, de los primogénitos, ahari iryo shengero ry'abana b'imfura, la muerte no puede urupfu matar a ntirushobora esos primogénitos. kuyica abo bana b'imfura. El diablo no puede Sekibi ntashobora matar esos primogénitos kwica con abo bana muerte, b'imfura ngo abicishe porque urupfu, tienen vida kuko eterna bafise por ubugingo medio budashira del biciye sacrificio de mu Cristo. kimazi ca Y Kristo. están seguros, ¿dónde? Kandi En baratekanye la hehe congregación. mu ikoraniro de los mw'ishengero primogénitos de Dios. ry'abana b'imfura Fuera de b'Imana. esa congregación Hanze y'iryo koraniro no están seguros, ntabwo batekanye, porque la congregación de los kuko primogénitos de ishengero Dios ry'abana b'imfura es la que tiene b'Imana aplicada la sangre de Cristo niryo risizwe ko amaraso ya en la Kristo puerta, y la ku puerta muryango, kandi umuryango ari Kristo.
iryo ni ryo koranira ishengero nk'umubiri w'ibanga w'abizera. kandi nk'umuntu ku giti ciwe natwe nyine turafise amaraso ya Kristo asizwe ku bishimaryango vy'inzugi z'imitima yacu. rero turashobora kubona ikibanza c'umutekano ku bana b'imfura bose b'Imana. ico kibanza n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. naho niho havukira bwa kabiri abatoreje n'Imana biciye mu kwizera Kristo mukiza wabo, hamwe no koza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu yera, kuko aho niho hari mpwemu wa Yesu Kristo. ni mu ishengero ryiwe ariko arakora ukuvuka bwa kabiri kw'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu mu bihe bitandukanye by'ishengero, abamwakiriye nk'umukiza wabo boza ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo. turumvise ibanga ry'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. abo bantu ntibashobora kuzimira. amazina yabo yaranditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. kandi Kristo yaravuze ati nta n'umwe abanshikura mu kuboko. yaravuze ngo data yabampaye, avuga ku ntama ziwe. yavuze ngo aranduta, kandi nta n'umwe ashobora kubashikura mu kuboko kwiwe. ni ukuvuga yuko batekanye, bari mu kuboko kwiwe. none niko Imana yari ifise mu kuboko kwayo? mu vyeshuri Yohana igice ca 5 yari ifise igitabo kidombagije kudushashara, igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. ahari amazina yacu niho yanditse. itegereze namwe igihe Mose yegurira Imana ya ngoro, yafashe amaraso y'ikimazi acucagira ingoro yose, acucagira n'isanduku y'isezerano, kandi anacucagira n'igitabo. kubera iki? kuko ico gitabo gishushanya igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, igitabo c'imatanije ndwi, kandi aho niho hari amazina y'abatorejwe n'Imana bose. nico gituma yategerezwa gucucagira igitabo, kuko amaraso, mwitegereze namwe, ata amaraso ahari ntabwo hashobora kuba uguharirwa ivyaha. kandi nico gituma yategerezwa gucucagira igitabo hamwe n'ingoro yose, kuko iyo ngoro ishushanya ingoro y'umubiri w'impwemu ya Yesu Kristo, ikoranira ishengero ry'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru. kandi bose bategerezwa gucucagirwa amaraso y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. rero murashobora kubona impamvu Mose yategerezwa gukora ivyo bintu, kandi buri muntu wese ashobora kubibona akavuga ati mbega ivyo byose bizoba bisobanura iki? nuko Imana iriko ishushanirizwa muri ibyo byose yariko arakora, yariko ashushanirizamwo ivyo Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru azokora mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, acucagira n'amaraso yiwe abana b'imfura bose banditswe mu ijuru. kandi mwitegereze namwe ingene Imana ifise mu kuboko kwayo ico gitabo gihesha uburenganzira, igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. kandi murabe ingene hanyuma Kristo agifata. kandi vyo reka tubigarukirize ngaho, kuko hanyuma kiva kuri Kristo kikaja ku wundi muntu ariwe arya ico gitabo. kandi ivyo bimaze kuba, hamaze kugera igihe, reka tuvuge duti mu buzima bw'umwagazi w'intama, igihe hazoba hariko haratangwa ingero, marayika mwanditsi aho
azoba afise igitabo kuko niwe akironka mu gihe ca nyuma kandi ni nawe akirya kandi azohamagara aho kugira ngo barenguke imbere ya Kristo, kugira ngo Kristo ahe ingero buri muntu wese. None ni kubera iki hazoba hariho umumarayika ari kumwe na Yesu Kristo ngaho? Nuko niwe azoba ariko akorana nawe nk'umutware wiwe. Mbega ibyarezwe ntibivuga havuga ku mushumba wo kwizigwa w'ubwenge, haravuga ngo hahigwa umushumba wo kwizigwa w'ubwenge, shebuja niyaza azosanga ariko arakora nk'uko azoba ariko arakora gute? Azoba ariko aratanga imfungurwa rasiyo ku gihe aziha abatorejwe n'Imana. Ndababwira ukuri yuko azoma kugaba ibyo avuze byose. Aho turamubona ariko akorana na Kristo. Ntibivuga kandi bivuga ku mushumba azonesha, atunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Iyo ni intebe y'ubwami ya Dawidi hariya mu gihugu ca Isirayeli. Ni vyiza ibyo byose bifitanye isano n'ikoraniro ry'iki ry'abande, ikoraniro ry'abana b'imfura b'Imana, kuko ubu azokwicara ku ntebe y'ubwami akicarana na Kristo nuwo mu ikoraniro ry'abana b'imfura. Ntashobora kuba mu bashumba, oya, nuwo mu bana, mu ikoraniro ry'abana b'imfura b'Imana, kuko abashumba ntibashobora kuragwa, ahubwo n'abana nibo baragwa. Twihojeje rero ikibanza cyo nk'iki rero turashobora kubona yuko abana b'imfura b'Imana bose baragwa ikibanza c'abahungu n'abakobwa b'Imana, bazoshigwa mu bibanza by'abahungu n'abakobwa b'Imana aribyo bijanye n'ikibanza c'abami n'abaherezi ku isi mu nganje y'ubwiza y'umwami Yesu Kristo. Ntimugire ikibazo naba badafise umwanya ukomeye cyane mu bwami bwo ngaha ku isi, kuko mwebwe murafise ikibanza gikomeye cyane mu nganje y'ubwiza igiye kuza y'umwami Yesu Kristo. Aho murafise ikibanza cyo hejuru cyane umuntu yoshobora kugira, ica abami n'abaherezi hamwe na Kristo. Nanje kandi ndafise ikibanza Kristo yantoranirije uhereye ku visi itarashigwaho ifatiro, kandi tuzobana nawe hariya, kandi tuzomenyana. Kimwe gusa tuzoba turi mu mibiri misha. Wewe nuja kurondera umwe mu bana b'imfura b'Imana mu nganje y'imyaka 1000, uzovuga uti eka ndakurabe neza kuko we ntiwoba runaka, kuko hariya ntiwari ufise umushatsi mwinshi hariya. Mbega niko uzamubwira? Mwibuke ko ujya wari umubiri ushaje, ariko muri musha tuzoba dufise imishatsi yose. Toya, ariko nuko wewe hariya wari umutama. Mwibuke ko hariya wari mu mubiri ushaje, ariko Imana ibintu byose yarabigize bisha. Nuko rero ubu jewe ndi umusore hano mu mubiri musha, kandi ntabwo tuzorondera bene wacu abana b'imfura banditswe mu ijuru mu mubiri wa kera wo bari bafise, ahubwo tuzobarondera mu mubiri musha. Nuko rero mwumve namwe umugisha udasanzwe w'Imana ifitiye ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru uhereye ku visi itarashigwaho ifatiro. Abo bamye bahamagagwa begeranye uva mu gihugu mu kindi. Ubu rero twisanze mu muhamagaro wa nyuma ku bana b'imfura b'Imana bo ku munsi wa nyuma, mu ntambako y'igihe cy'ibiruko bizifuruka,
arico gishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe, kuko izindi ntambuko nazo nyene zagiye zirashitswa, buri kimwe cose cagiye kirashikirizwa mu kibanza categerejwe n'Imana. Rero ikibanza cahezegiwe n'Imana ni Amerika Latine na Karayibe. Ico gituma Imana yaturungitse kuba muri Amerika Latine na Karayibe, kuba abanyamerika Latine na Karayibe, kuko umuhamagaro wa nyuma w'ikoraniro ry'abana b'imfura b'Imana uzobera muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi hagize umuntu yoba yaragiye ku wundi mugabane kurondera akazi keza canke kurondera ingene yotunga mu buryo bwiza hamwe n'ibindi ubutumwa abaye ari watoranije, abaye ari umwana w'imfura, ubutumwa buzomushikako ahari hose. Tuzobarungikira ibitabo n'ibindi, kandi tuzonezerwa cane mu kubafasha nabo abari hanze, kandi tubikora n'ubugingo bwacu bwose. Ariko mugisha w'Imana, mbega niho uzoba uri ku munsi wa nyuma ni muri Amerika Latine na Karayibe, hanyuma uzoba no mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi aho niho Kristo azoganziriza, aganze ubwoko bw'Abaheburayo, aganze n'ayandi mahanga yose, hamwe n'ikoraniro, ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. None ririhe ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru kuri uno munsi wa nyuma? Turi hano mu ntambuko y'igihe c'ibiriko bizifuruka, arico kiriko kirashikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Yesu imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba hagaragare amasezerano yo guhindurwa kw'imibiri yacu, nuko tugire umubiri musha, abapfuye bizera Kristo bazuke bari mu mibiri ihoraho, nyuma yo kumara imisi hagati ya 30 na 40 ngaha, twese tuje mu mazima no kubw'umwagazi w'intama, turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Uko niko rero twese tuzoba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, turi kumwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Turumvise ibanga ry'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze bakundwa nshuti na bene data muri hano, abakurikiranira ku iradiyo no kumbonesha kure, kandi naho mu bikorane bizokurikira, aho ivyo tuzogirira muri Fusagasuga, hanyuma kuw'Imana uza tuzoba turi ngaha kandi muri Bogota. Ni bande baza hariho? Kwibarabara rya 80 hamwe na 50 Gaitán. Muraza hariho? Ni vyiza. Aho ntituhazi neza, nanje nyene ntaho nzi, nubwo bambwiye ati ni nko ngaha nyene muri kibanza, ariko mu kutamenya ngaha nuko sinzi namba nzoshikayo je nyene, ariko nzoba ndi kumwe namwe hariya. Hazoba ari kuw'Imana mu gatondo no ku mugoroba, nk'uko buri gihe twamye tugira igihe tuba dufise ibikorane nk'ivyo. Nuko rero musengere cyane ico gikorane, kugira ngo imigisha Yesu Kristo izosukwe kw'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Kandi tuzoba no muri Fusagasuga mu bikorane
mu bikorane Migere azogira ku murango n'abakozi b'Imana hamwe no mw'ijoro hariho ivyo bategekanije, nuko rero nzoba ndi hariya ndi kumwe na Migere muri ivyo bikorane. Reka twakire Migere hano kugira ngo abandanye, kandi namba afise itangazo runaka kugira ngo aritange ku bijanye n'ibikorane vyo mw'ijoro bizobera hariya muri Fusagasuga, bamenye imisi y'ibikorane iyo ariyo, ibikorane vyo mw'ijoro. Nuko Imana ibahezegire, mwakoze cyane ko mwateze amatwi mubikunze, kandi mwese mugire ijoro ryiza.